Aha ni mu Gatumba, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura, agacimbiri ka Kiyange ya mbere. Aho kuri uyu wa kane igenekerezo rya 23 Rusama, uruganda rwa Radio Indundi Culture mu gisata c'imico kama rwagendeye umunyakaranga Mijuriro Mathias. Umutama w'imyaka 70 yamenyekanye cyane ku ndirimbo nyinshi zubaka ikibano nka Uranya nkunyiyumviye, Ingorane, Abagore bari kune bari gutanu n'izindi nyinshi. Mu gushika kwa Mathias, muri kino gihe wifashisha ubwato kuko inzira ijayo yatwawe ikarengirwa n'amazi. Ubona ko uwo mukurambere ageze mu zabukuru, tukaba twasanze ubuzima bayemwe muri no minsi butamworoheye kuko n'agasago kiwe karengewe n'amazi. Muri aya mazi mu gihe tuze hakiri kare paje hakiri kare turariha hama tugaca tuza mwabonye yuko turariha tugashika ngaha ko ntuzeye twururukira tugaca tosubira kuvobagira amazi kugira ngo twegere ku mihana. Ubu murabona ndinga bari ukuntu bonyene bavuze ngo umuzure wateye mu Gatumba guteye mu Gatumba bagomba ko bimura abantu none nka yemwe nka jewe mubona nogera gute kugira ngo nshike aho hantu bajanye kushira abandi. Nivyo cenda byumva ndondera bamfasha mu ndonderera bamfasha bamfashije bandonderere ahongira kuko imyaka mfise irarenze. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 979 Mijuriro yashinze ugwiwe na Nahonkuriye Valerie bavyaranye abana bagera ku 10 harimo na Ndoricimpa Bernard yari yatoye umwuga wa se yaririmbye indirimbo yitwa Nkunda abantu bakunda abandi. Umupfasoni nawe akaba yemeza ko bitaboroheye na gato kuko batagira naho bakika umusaya, akavuga kandi ko mu kwihengeka bene umufasha wiwe bubatse ico bise uburiri bw'imafu. Barabona umufasha wanze ko amaze kuba n'umutama nta ni ubusoboza kironka ntakigira n'amaguru yo gutambuka kugira ngo aze kurondera ubuzima. Natwe murabona aho tuburonderera ko bigoye. Kare twahora turima mugabo ubu ntaho turonka turima twararimwe biratwagwa. Nukuri ubu ntitugira n'ikintu na kimwe twifasisa. Tuca twubaka ikiriritsi mafu kugira ngo turabe ingene twokika umusaya kugira ngo twurire ico kiriritsi mafu turatora kadobo mu nzu kubera bya ari vyondo tugatora kadobo tukoza amaguru hama tugasimbira kuri ca kiriritsi mafu tukaryama mukururuka tukururuka ku gatebe kugira ngo twongere dusohoke tuze hanze. Murazi bigora ko bigora abantu hama tugasohoka tukavogera amazi tugasubira tukinzira tuvogera amazi gusikaho tukaza kuri takiriritsi mafu tukongera tukaryama. Ubwo nibwo buzima tubayeho ngaha mu Gatumba kandi murabibona namwebwe ingene amazi ukwari murayabona hama wanze murabona ko amaze no gukura nkiyo ni mu misozi hoho sinovuga ko yoba kihasobora nukuhatambuka ngo hasike ningaha mu musasa nyene twari tubaye muri aya mazi agenda arahenagurika asaka ahantu hatuzize atagenda arurira amabuye. Umunyakaranga avuga ko
naho yakoze ibishoboka byose ngo ateze imbere akaranga biciye mu mpano yiwe mu myaka yose yakoze ngo nta kintu kiboneka yaronse cyo tuma yifashisha mu busaza bwiwe kuko jewe mu byo nabona nta kintu nabonye bampa mu minwe ivyo ndabivuga igihugu gikoranye kuko bavyumva bompaririza none ugira ngo barapfa bose barahera oya nta kintu nabonye bampa mu minwe jewe kuva narurira indege nshitseyo nko mu Bufaransa nkumva ngo Mathias we ngo ntaco ngo azoshika hembwa ayo bampemba amafaranga barayazi noneho yari yandikwa ntibayabona barayabona mugabo nahembwa umushahara w'amafaranga 3,000 muraze kwisi ngaha mu Burundi kwagoye ayo rero bayaguhemba niyo bayita umushahara kandi je naraye nkukurutse mu 2013 niho bambikete bita ngo ni mbega baryita ngo ni station de service randi mbega sinzi gere bakivuga niyo bari impaye mugabo mwitegereje nakukurutse ata amafaranga ashika 40,000 ndafata ivyo ni vy'ukuri ndababwiye nje nta mafaranga bigeze bambeye twari muri orchestre na karanga iyo orchestre na karanga bavuga ngo ni igihugu iyo orchestre y'igihugu ayo mafaranga bayajya ntabo tuzi kuva dukora twarakoze mu myaka 40 numwe nta n'ikintu citwa sinobabesha ngo hariho n'inzu nubatse jewe nayubaka gute we 2,000 wovyubaka mwinzu ubu honyene tuvuga ngo iki yisunze inzu abayemwo ubu n'amaruso haboneye agasaba uwo wese akunda akaranga n'ibikorwa vyiwe kumufata mu mugongo mu kumuterera kugira ngo yubake inzu mu kibanza afise ku mutumba Nyambuye. Je bico nosaba nuko hariho abantu mugabo rero mu Kirundi bavuga ngo nta ukundwa na bose abantu hari abayumva ivyo dukora bumva nubu ibyo twakoze byo bashika ko ikababera ikimuri tuvuge hari nk'indirimbo twaririmbye nyinshi zakoze ku bantu zikavuga nka nyinshi murumva zivuga zikashika ko igihe hariho abantu bumva boba bakoze ko n'icyo kintu bakagerageza bogerageza bakamfasha situbivuga ku ntuze ku nguvu ariko uwo bafise umutima w'urukundo yogira ikibabagwe akagerageza kumfasha muri ibi bikomere ndimwo bigoye bakanterera nkubaka nkaronka inzu na ntoya aho ndi mba kuko ndafise ahantu ushobora kuba nko mu Nyambuye jewe n'ukuri ubufasha noronka murabona ubu ibintu byaragoranye bigoranye kuva ngaha gushika hajya kugira ngo umuntu aronke inzu biragoye birasaba mutwaro bisaba amabuye bisaba isima bisaba ibyuma bisaba iki kugira ngo umuntu yubaka akazu gashoboka bomfasha bakandondesha nk'imiliyoni 10 je nibaza kwico kintu umuntu weza guhenda agafashiriza akatukaraba ko umuntu ashobora kuronka nk'ingene umuntu yogira inzu igeze ntoya nishobora kuba mu ndumutama ngana gutya. Ababanyi ba Mathias nabo bemeza ko akwiye ubufasha kuko vy'ukuri ngo yafashije benshi mu kubigisha karanga biciye mu ndirimbo ziwe. Priye Bagumako arongoye ako gacimbire ka Kiyange ya mbere yemeza ko Mathias yabaserukiye mu kugaragaza karanga k'igihugu abona ko uwo mukurambere akwiye kubakirwa inzu nziza nari ryasanzwe ageze mu zabukuru. Nkuko uwo mutwara bishingira intahe ko Mathias yabaye rurangiranwa. Mathias ni umubanyi mwiza cyane duhuriye muri aka gacimbiri kari muri Muyange ya mbere twakunze guca tumumenya kandi kira noneho ntaworeka kumumenya kuko yakunze arasohora indirimbo zirimo imyibutsa zirimo ibintu bitwibutsa ingene akaranga ka kera kari kameze na kuri munsi tuca turamushima turamukunda kandi n'umuntu tuzi neza atiboha
turamushigikiye kuko abana neza agenderana neza n'ababanyi ku mutumba nta kibazo na kimwe. Twebwe icyo twamusabira mu gihe ubwo bufasha bwoboneka nkuko yabyivuga yavuze ati ubufasha bubonetse nuko hoboneka ababona icyo namaze muri iri banga ry'akare ryo kumenyesha kanisha indirimbo ndangakaranga ati bakagira icyo banterereye mu kugira ngo nzogira ahantu mba hifashe naho nzoba narashaje baze bankura ahantu hameze neza. Twashimye kumenya ingene Mijuriro Mathias yabaye muri ubwo buzima bwo kuba rurangirana. Ico gihe natanguye kuvuza mfise imyaka 5 none natangura kuvuza ndavuza murazi by'umwana avutse ingene biryoha byararyohera abantu bagakunda abantu kare. Je natanguye kuvuza kuko je navuze kuri Mwambutsa, natanguye kuvuza rero mvugiriza abatware abaganwa ngavuza umuduri. Hanyuma rero gushika ejo bundi aho intambara itereye naravuzije ndavuza gushika aho jewe nteba ndaza kuvuza ku radio y'igihugu kuko abatware barankunda cyane ndavuza uturimbo twinshi nyinshi gushika naho banshima barankunda canza kuvugiriza muri Jeunesse Sport barangira umukozi ndahembwa gushikaho ndahakora imyaka nahakoze imyaka myinshi naraye nkukurutseyo mfise y'imyaka 41 niho nakukuruka. Jewe natanguye kujabuka iburaya nahari mu 77 ukwezi kwa 12 aho twatangura kuja mu Budagi unzu umwe bwari bukiri bubiri Berere na Bone. Twaravuyeyo turagaruka turasubirayo turaja mu Bubirigi turaja mu Bufaransa turaja muri Canada turaja muri Afrika y'Epfo turaja muri Ntuzeye ahantu bita muri Louisiane muri ahantu kure twabona umenga ni Ntuzeye. Turagenda mu bihugu atwara narabitotoye ntimwotangara mubonye ndiko ndababwira ivyo nabonye muratangara mwumvise atakintu nakimvise nta n'inzu nigeze ndonka ngo ndonke ahantu no kwari n'umwana nibarukiye namwibarukiye ruguru yitwa Ndorici Mpabere nari murazi ko nabo yavugije umuduri murazi n'uwo yakoyaze hari n'irimo nyinshi yavugije naramufasha nkagerageza ngatanga ibikorwa jewe narabikoze. Hanyuma yaragiye nawe yene hanze murazi kandi ivyo yavuze byararyoshe hari indirimbo yavugije muravyumva nkunda abantu bakunda abandi kwankana ntaco bimaze. Iyo ni indirimbo yavugije muri CD ariko arakora twakoze ndamwereka uwo murazi indirimbo nyinshi ndazimuha kugira ngo akore ibyo bintu. Bo hariho umugwi twagize orukestre abagarukira karanga twagombye kubwuma twiyubatse mugabo kugira ngo turabe ko icovuma umuntu areke kwirabura ngo acagira ko abe nk'umuntu mega ataco yamaze. Ni uyu mugwi abagarukira karanga hariho umushinga ntahe umwe ari we yitwa Bagenzi niwe yagerageje kuvuga ati jewe sinofasha abantu batari kumwe niwe twaciye tuvuga tutireka rero tugira bagarukira karanga ubu turezera gutyo nyene nta kindi dushika go twibereye uko nyene. Mathias asanzwe yigisha ugwaruka gwifuza kwiga kuvuza ibicurarangisho ndangakaranga nk'umuduri ubakaba afise bo yigisha bagera ku ndwi ariko ngo bakaba bamaze iminsi batiga bivuye kuko inzira ishika ku muhani we yuzuye amazi. Hari ibintu ngikora ngiyenga hari abana bahora baza nongaha amazi ataraba menshi bakaza kwiga umuduri abo usanze ngaha nkabigisha. Je ndashobora kubigisha kuko ndabizi neza yuko kandi hari abana babikunda kuja muri nyengo
mugabo ndibaza yuko ngiye hariya bariko baravuga badutwara ko ntabishoboye kuko ndatamye ndashaje aho nutwo nokora mbere no dukorera ngiye. Kubw'ivyo uruganda rwa Radio Indundi Culture ruboneyeho gutera kamo kuwo munyakaranga toturatura ngo abura aho yigishiriza ko karanga. Ko Mathias asanzwe afise ikibanza cyo kubakamwo ruhamagariye uwo wese akunda ibikorwa vy'amijuriro agakunda n'akaranga ko yomufasha kubaka iyo nzu. Abipfuza gutanga ubufasha busanzwe borondera Mathias kuri izi numero 67 68 73 20 canke 79 ubusa 34 143 ariko kandi abifuza kumufasha kubaka inzu bo kwitura uruganda rw'iradio canke imbuga ngurukana bumenyi zayo canke bakakura ubuyobozi bw'iradio kuri 76 amajana 310 ubusa 28 canke 69 amajana 9 amajana 306.